Kuwa kane igenekerezo rya 12 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2020 umuyobozi mukuru ajejwe ikigo cyo gukingira ibidukikije ubepeye mu mfunyapfunyo Hatungimana Berikimasi yabandanije urugendo yatanguye kuwa gatatu igenekerezo rya 11 Munyonyo uyu mwaka nyene. Uwo munsi ukaba wari n'umunsi wahariwe gukingira ibidukikije, yagendeye abene gihugu bo ku mutumba Rimbo zone Mukungu ikomine Nyanzarake mu ntara ya Makamba kugira barabire hamwe ingene ishamba cimeza rya Mukungu Rukambasi ryokingirwa mu kurishingira uburimbi no kurikorera ikarata hamwe n'amategeko arigenga gutyo abantu ntibabandanye barivogera. Muri urwo rugendo yari kumwe na buramatari w'intara ya Makamba, komiseri w'igipolisi wo mu ntara ya Makamba, abakozi bo muri obepeye hamwe n'abo mwishira hamwe ryishinze gufasha mu bijanye no gukingira ibidukikije, abakora mu ntwaro yo hasi n'abandi. Yabamenyesheje ingingo zigiye gufatwa kugira iryo shamba cimeza rikingigwe. Ico gikorwa kikazokorwa n'abene gihugu kandi bakazogihemberwa. Mpagurutse ku izina ry'umushikiranganje w'ibidukikije n'ubworozi no ku izina ryanje nyene, kuko musanze munsi ko ku munsi wa kane ari umunsi wahariwe gukingira ibidukikije mu Burundi. Kuri uyu munsi wa kane rero twazinje tuza mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake muri zone Mukungu kuri umutumba wa Rimbo, tuzanywe n'ikintu gikomeye cyane. Aha muri no zone kuno mutumba muhana urubibe n'iri shamba riri mu mashamba kingiwe mu Burundi rya Mukungu Rukambasi. Iri shamba turavye mu byanditse mu bitabo rifise uburinganire bw'amahegitari 8,500. Mugani turiravye uburyo rimeze turabona yuko ngira ngo buringanire butoba bukihari. Icatuzirukanye no munsi no kugira mwebwe bene gihugu kugira tuyage. Tunabamenyesha igikorwa bushikiranganje no mu kigo kije kugira ibidukikije obepeye twimirije gukora. Nuko tumaze kubona yuko rino shamba rya Mukungu Rukambasi rigiramiwe cyane n'ibikorwa by'uburimyi n'ibikorwa byo guca amakara, twiyaye intumbero yuko dutegerezwa gushinga karimbi karino shamba no guhagarika ibikorwa byose bitajana no gukingira rino shamba biriko birahakorerwa. Nico cyatuzindukanye. Iri shamba muri ravye ndabona ngaha nko mu mwaka w'1990 mwese nka benshi bari bahari. Ivyo none baryo shamba naho twofata kahise ka hafi mu 90 ingene ryari rimeze. Ryari shamba liteye igomwe cyane. Naho twosimbiza gatoya mwaka w'ibihumbi 2010 ryari shamba liteye igomwe cyane. Mugano ravye uyu mwaka turi mu 2020 murabona yuko ari shamba ririko rirononekara, ririko rirasa mbere nirizimangana, kandi bivuye ku bikorwa bya twebwe abanyamukungu, bya twebwe abanyerimbo. Sivyo none nico re cyatuzindukanye. Aha turi kumwe n'abandi twagendanye tuzofashanya muri kino gikorwa. Ngira imbere yuko mbandanya nashaka nsabe abo twagene bazodufasha mu kino gikorwa, nsabe n'abajya abakozi bajya muri abambara umwambaro wisa nabo nyine begere ngaha, kuko ico gikorwa tuzogifashanya. Nashaka ngira mpere kuri ku busanzwe araba kano karere ka Nyanzarake n'uraba amashamba akingiwe mu ntara ya Makamba. Banje shikamba bidondore mu babone ko ari gihe mushobora kubabona mukibaza amatunyo nabo bantu bobo bajejwe iki. Abo bantu ntibitumye basanzwe bari ku gikorwa ca leta, igikorwa cy'igihugu cyo gukingira aya mashamba. Nashaka nsabe Jean Baptiste yidondaze muramuzi, mwadukeneye ko yidondora mu mubone. Ejo ni mwabona ariko bararandura imirimiri hajya kurya musozi, ni mwabona bariko barabomora ziri kurya musozi, niba mubona ngo Jean Baptiste ngo turamuzi ngo ni bikorwa yitumye, oya azo bari ku kazi k'igihugu. Ndayo kwidondora. Tugira amahoro twese, tugira amahoro twese, tugira amahoro n'ibidukikije mu Burundi. Je nitwa Jean Baptiste Uwizeyimana,
akaba asanzwe ndongoye ibidukikije mu rwego rwa OBPE mugabo muri segiteri ya Nyanza-Lac. Abantu benshi b'abanyerimbo canke abantu bo ngahi Mukungu n'ahandi benshi baranzi ko twama twaduze hajya hejuru. Ejo bundi hariho n'inzu twagerageje kuja gukurayo mugabo zarazwe no kudukorako, ariko Imana yaradukingiye kubera ko twari ko dukora igikorwa ca leta. Ariko rero kubera ko tugize Imana nyakubahwa, umuyobozi mukuru wacu akabashitse hano kugira ngo baze kuza kudutera intege, nibaza ko bishobora kuzodufasha kugira ngo hajya hano dushobore kubakingira, kuko nizera ko dusanzwe duhafitiye impamvu zitari nke hajya ariko ziko ziraturatura zabuze niyo zica. Ari naco gituma rero nyakuba umuyobozi mukuru ko murize muza mugashika hano mugerageze mudufashe, hanyuma turabe ko izo mbibe zohaba, kuko nakari twa dusanzwe tubacungera tutazi rubiyaho ruca. Nibyo n'abanyagihugu benshi bariko barasaba, mugabo hamaze kuba hagiye himbe bizodufasha cyane. Tugira amahoro. Kuri uyu munsi wa kane usanzwe wahariwe gukinga ibidukikije mu Burundi, mu gihugu gije gukingira ibidukikije mu Burundi OBPE, twaramutse tugira urugendo mu ntara ya Makamba muri commune Nyanza-Lac muri iyi zone ya Mukungu kuri no mutumba wa Limbo. Twaje kuraba aho ishamba cimeza rya Mukungu Rukambasi ingene ryo bagifashe, kuko mwayibonye nukuri iri shamba risigaye riteye agahinda uravye ibikorwa biriko birakorerwaho cyane cyane ibikorwa by'uburimyi n'ibikorwa byo guca amakara. Twazanye ubutumwa ari bwa bene igihugu tubabwira yuko mu gihugu cyo gukinga ibidukikije mu Burundi tumwa dutangura ibikorwa byo gushinga karimbi ka rino shamba, hamace dutunganya ikarata igenga rino shamba, hamace dutegura n'itego ry'umukuru w'igihugu kugira rino shamba rya Mukungu Rukambasi rironke amategeko arikingira. Hari ibikorwa twasanye biko birakorerwamo ibikorwa by'uburimyi, twasavye bene gihugu yuko ivyo kwa by'uburimyi gwero no munsi bihagarara, kandi twanagize n'amahirwe menshi cyane kuko twari kumwe n'abajeje intwaro guhera mu ntara n'abajeje intwaro ngaha ku mutumba batumenyesha yuko abasanzwe baza gukora ibikorwa by'uburimyi babikora bazi yuko bitemewe, kandi yuko atanu umuntu n'umwe afise impapuro zimuriho uburenganzira bwo kuza gukorera muri no shamba. Twasavye rero yuko abene gihugu bahagarika ibikorwa by'uburimyi biriko birakorerwa, hama mu minsi mike cyane cyo tugaruka dutangure ibikorwa byo gushinga akarimbi karino shamba. Amaze kuba kamaze none twabwiye yuko bavayo vyihuta, ngira mwabonye yuko turi kumwe n'abajejwe umutekano, bibaye ngombwa abajeje umutekano bazokoresha ubuhinga basanzwe bakoresha kugira izi ngingo zishobore kubahirizwa. Twamenyesha ko kubera hari hashikirijwe ingorane yo kuronka amazi meza, uworongoye ishirahamwe Truwase rijejwe gukingira ibidukikije yaciye yemerera abene gihugu begereye iryo shamba kubaha imiringoti izofasha mu kuzana amazi meza, nabo bagakora ibisigaye. Aha twovuga kuzana umusenyi, amabuye, isima, bagatako bagakora n'ibindi bikorwa vy'amaboko. Gusambura Rukambasi no kwisambura ibi bigwati vyaha hepfo aha muri Mukungu, zijya nzu ajya amasengero ajya amashuri mwubatse ntashobora kuramba ijya misozi mutayikingiye. Rero nimba dukeneye kubaho n'abana bacu, aba bana tukabarerera ahantu heza hakwiye, nuko dukingira ijya misozi. Izi nzuzi zitemba ngaha isoko saho harugo si muri iyo misozi, mwibaza ubuhombe bwoba hamwe izo nzuzi zokama nibwogira uko bungana. Jewe rero nkuko turiko turafata mu mugongo OBPE kugira ngo ibandanye ikora ibi bikorwa ibitoroshe ariko vyiteka ku gihugu, nagira ndabasabe dufashanye imiti ikoranye. Mwavuze mutababana ntibagira aho banywa amazi, mwebwe amaboko murayafise kandi n'amafaranga ndazi ko muyafise, murayafise ndazi ko muyafise. Kumbure ivyo mwayageneye icambere so kuyazanisha amazi, mugabo rero mvuga ntidufashanye. Amaboko navuze murayafise, tuvuge tuti tugira umugambi tuti
aya mazi ave hariya muri Rukambasi muri riya shamba namwe mugira uruhara gukurikingira kuko muri ko murakingira amasoko y'amazi yanyu hanyuma mwimba mugende gushika kuri iyi shuri. Lindira tugende neza igikorwa tugikore neza kuko ntaco bimaze gufata ngo tugira tuvuge ngo tuzoshikana mu kigwati tuzoshikana Mukungu tuvuge tuti amazi tuyashikane kuri iyi shuri kugira ngo aba bana 350 baronke aho bavoma amazi. Aha turi kumwe na Mustanteri, aha turi kumwe na Buramatari. Jewe mugende mumparurire amatwiyo kuva hariya ku isoko gushika ngaha, hanyuma twebwe inyishyira hamwe tuyarondera. Ego. Ibi ndabyemeye imbere y'abantu. Amatwi yo kuva hariya gushika ngaha kuri iyi shuri namwe ibikorwa bisigaye mu bikore